Reka nsubire ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane rije kudushikira na makuru avugwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi na makuru akomeye cyane avugwa ku kagwi kabonetse kuri rigenekerezo kinyigije inyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi nyuma yuko kagenderewe n'intumwa iturutse mu gihugu ciriko kiratererera ako kagwi na makuru rero tujya tubashitse ku buryo bw'idonido reka nsubire ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini reka ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane abatwumviriza muri Muramvya abatwumviriza muri mu Kirundo abatwumviriza muri Gitega na mwese muherereye i Bujumbura no mu bindi bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya gushika ubu rero reka nsubire ndagukengurukije cyane inshuti munyuhanye kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV aka kanya rero ndabutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorezwa n'umugabo wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera ngaho mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi aka kanya rero Buramatari w'intare ya Muramvya atumijwe mu biro vy'umukuru w'igihugu na cane mu kwisigura imvo habu adutse akarwi gashasha nanone kinyegeje mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi mw'ikambi ya gisirikare herereye muri ico gisata bivurwa yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru adahumuriza ku mukuru w'igihugu nyencu General Major Evariste Ndayishimiye turaza rero kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira bikamu nyuma zuko intumwa nyene iturutse mu gihugu kiriko kiratanga intererano gushika ngo bikaba bivugwa yuko ibintu byo bigira bikomere cyane igiteye agashavu ibihangaje nuko babajenari bakomeye yo bajenari Prime Niyongabo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika gushika batibonekeje muri aka kagwi nabo nyene agashavu kariko karanigana cyane ko bariko barihweza imvo ibi vyose vya vyarateguwe nabo batazi uyu mugambi biraboneka yuko rero mu gihugu cacu ciza c'u Burundi harimwo utugwi twishina none twishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicuro General Major Evariste Ndayishimiye gusa bibaye mu nyuma zuko gushika ubu ngubu hari wari muri iyi kambi yari yahawe agahusha yerekeza mu baryango bibagira ngo arabe neza ibijanye n'abaryango yuko vyifashe mu nyuma agaca aratabwa mu mvuto gushika ubu rero akaba apfungiwe mu iperereza mu gisagara ca Bujumbura mwibohero rikuru rya Mpimba makuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nuko gushika ubu ngubu ariko arakubagurwa ari wenyene yoba yatomoye ibijanye n'ivyibonekeje yuko ari akandi karwi kaba kinyegeje inyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nibitamenyerewe nga mu gihugu cacu c'u Burundi bica biboneka yuko gushika ubu ngubu mu gihugu c'u Burundi harimwo abantu benshi cyane bategereje kandi bategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cyane ko abajenerali bake bivurwa yuko bishize hamwe kugira ngo bakore uturwi dutandukanye twinyegeje inyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ibi bibaye mu nyuma zuko hari yahejeje imisi itari mike yibonekeza intureke ya kodeta igitangaje muri vyose bikaba bivurwa yuko aka kagwi kinyegeje muri iyi ntare ya Muramvya bivurwa yuko gushika ubu ngubu ko bakararonse intererano ziva mu bihugu vya Burayi na cyane kubw'amasoko yacu nkuko vyashikirijwe n'umwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi kubw'amasoko yacu bibanga rero ibi bintu birateye ubwoba na cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibi rero bikaba bibaye mu nyuma zuko karongowe n'abajenerali bashika 8 nanone amasoko yacu akaba yemeza yuko abo bajenerali bo bihariye ikibanza nanone bakaba barahiriye ko mu masaha makeyi barabafashe igisagara ca Bujumbura n'umurwa mukuru wa politiki Igitega amasoko yacu rero aremeza ayo makuru tujya tuze kugaruka mu buryo bw'idonido bikaba mu nyuma zuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba ibi vyose rero bejeje gutera agashavu ibihanganje bitandukanye harimo General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika bibaza imvo nanone n'ingene ibi vyose biriko birakogwamwo ata makuru bafise kubijanye n'ibi vyose biriko birakorwa mu gihugu cacu c'u Burundi bica biboneka yuko
intwaro mbi koko itaramana cyane intwaro y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye birashobora kumvirizwa umwanya ku mwanya, murashobora kumviriza inkuru y'umubabaro iteye ubwoba ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa ndabibutse yuko gushika ubu ngubu yahejeje gushika ku kirimba ciwe giherereye Igitega avuye mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Amakuru rero mu buryo bw'idonido turaza kugaruka tuyatosora kandi tuyabashitsa ko yose idonido bikaba nyuma z'uko biriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi arakamaramaza na cane biriko biraboneka mu gisoda c'u Burundi, nyuma yuko aba basirikari bivugwa yuko bari bahevye igisoda guturuka umukuru w'igihugu mu gihe yafata urugendo yerekeza muri Arabia Saudite. Vyaciye vyumvikana yuko akagarwi kaciye karonka ingene, ariko nanone bigaca vyumvikana yuko bari bafise umwanya uhagije na cane ko baronse intererano mu bihugu vy'amakungu, ibihugu bibanyi bivurwa yuko biriko biraterera uyu mugwi. Nanone turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane adushikiye aka kanya mu gihugu c'u Burundi. Umwanya n'umwanya murashobora kumviriza inkuru mbi cane na cane yuko ibihangange vyonyene birashobora gutana mu mitwe na cane utugwi dutandukanye nk'akarwi ka General Prime Niyongabo n'akarwi k'abo ba general gushika ubu ngubu kataramenyekana neza mu gihugu c'u Burundi. Birashobora kumvirizwa yuko intambara yoba igera imote mu gihugu c'u Burundi. Amakuru rero akomeye cane yeje kudushikira bikaba bitomorwa neza yuko za mpapuro zumvikanywe zagiye zikwiragizwa irya nino, bivurwa yuko zari zarungitswe n'abasirikare bo muri aka kagwi. Ibi vyose rero vyatawe nyuma yuko umusirikare akomeye cane muri aka kagwi yafashwe nanone n'igisirikare c'u Burundi na cane yuko gushika ubu ngubu apfungiwe mu rwego rw'iperereza, nyuma yuko amakuru akomeye cane yeje kudushikira yaravuye aho yari yagendereye abaryango biwe ariko arabaramutsa areba neza uko vyifashe, nyuma yuko yari yahawe agahusa. Nanone amakuru yacu rero turayagaruka ko mu buryo bw'idonido turaza kugaruka tubasigurira neza ibijanye n'ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi, biriko biribonekeza ku ntwaro y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi biteye ubwoba gushika ubu ngubu biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Umwanya n'umwanya turashobora kumviriza inkuru y'umubabaro kandi iteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi kirimwo abagabo cakore nkuko vyavugwa. Nanone biravurwa yuko igihugu cacu c'u Burundi leta vyeyoba igera isambuke. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru avurwa kuri ako kagwi, nanone gashaje kibonekeje mu mugambo ukomeye cyane karahiriye gutanguza intambara ku mukuru w'igihugu. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo avugwa mu gisata ca politike. Kuri uyu wa gatatu niho hahimbazwa mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ca sida, bivurwa yuko usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya mbere Kigarama uko umwaka utashe. Murazi yuko ku igenekerezo rya mbere Kigarama umutambukanyi w'umukuru w'igihugu atari bwaboneke ngaho mu gihugu cacu Burundi na cane yuko yaragwaje umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gisagara ca Dubai mu bitaro bikomakomeye. Rero ibirori bikaba vyabereye ku murwa mukuru w'intara ya Rugiye ku civugo uruhara rw'umwene igihugu mu kugwanya sida n'intangere. Nanone bikaba vyatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha mu ijambo yashikirije yibuka nanone kandi yibutsa abarundi ko ikiza ca sida kikihari kandi mu gihugu. Rero nk'akarorero biravugwa yuko batokwijajara ahubwo bashire inguvu hamwe mu kurwanya ivyo vyose bituma haba ukwandura sida nk'ubushorashuzi, ibiyayura mutwe, ugufatwa ku nguvu, abigeme n'abakenyezi n'ibindi bitandukanye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha agasaba abari mu miti nanone yo gupfupfahaza umugera wa sida kubandanya bayifata neza nk'uko babikurikije, nk'uko nanone impapuro bahabwa n'abaganga. Abajejwe amagara y'abantu nabo akabasaba gukorana n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abenegihugu kugira ngo ntihagire umwana uzosubira kuvukana umugera wa sida, kugira ngo Burundi bugere nanone ihangiro mu mwaka w'ibihumbi 2030 ata muntu azoba acandura umugera wa sida. Nayo ayandi makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira turubandanirize ku ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa iri ni ijambo ryagarutswe ko n'ibihangange bitandukanye vyo bibiri mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'ibindi bihangange viva hirya nino mu gihugu c'u Burundi na cane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, reka tubandanirize ku majambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije ku igenekerezo ryejo nyuma yuko ibintu bejeje kwibonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi arakamaramaza. Ibi vyose rero vyagarutswe ko n'abashikiranganje batari bakeyinga mu gihugu cacu c'u Burundi, ari navyo bica vyumvikana yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
cyane bamwe mu bashikiranganje batariko barakorana neza. Iyo utebeje dosiye ikaguma iwawe iba ari intandaro yo gushaka kurya igiturire. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku wa kabiri uheze. Nico gituma rero nuguruye irya nimero ya telefone. Ubu rero wundundukiye message nanone ndamubaza ndi warabwiye umushikiranganje nge ng'umugabo nanone ntiyanyishuye. Ndamubwira ati impa iyo message wamurungikiye ndamubaza. Nabushikiranganje nanone ndabaza ati uyu muntu kubera iki mutamwishura. Iyo ngiye ati bashikiranganje kubera iki abantu bandika ama message ariko ntimubishure. Jewe nije mfise umwanya kubarusha. Jewe nanone ntwara ubushikiranganje bwose kubera iki ndonka umwanya wo kubisoma no kuvyishura. Kubera iki mwebwe mutishura. Ibi rero bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu akabona nanone ko ivyo abashikiranganje bagira ari ukumutana akazi nyuma yuko yabishikirije ku igenekerezo rya 5 Kigarama mwaka wa 2023 ubwo yari yagiranye ibiganiro nabo nyene. Amasoko yacu rero akabandanya agira ati mu gihe nanone jewe ndaranicaye ariko ndimwo ndakora akazi kanje kamisi yose, ariko nanone yaciye amagarira abarundi kuza baramurungikira ubutumwa inyuma yuko babanje kwandikira umushikiranganje kugira ngo ashobore guharura nanone inshuro uwo mushikiranganje atishura abamwituye. Ayandi masoko rero bigashikirizwa nuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije kuri uyu wa kabiri uheze muri Zion Beach mu gihe yariko atangoza ibirori vy'umunsi wahariwe umutanga koringa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku mwaka wa 2023. Ayandi makuru rero akomeye cyane yeje kurishikira bamwe mu bashikiranganje bakaba bariko barafatwa n'agashavu na cyane nyuma yuko bari kugira ako gashavu nyuma yuko biriko biraboneka yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngo ariko arabashira ahagaragara. Ibi vyose rero birakwiriye gutorerwa inyishu na cyane yuko abene gihugu baba bakeneye gusigurirwa kandi bakishurwa bivanye n'ivyo baba babajije. Nayo ayandi makuru akomeye cyane yaje kudushikira mu gisagara ca Ngozi abakozi bakora mu buzi bwa leta ntibatonda ku masaha yategekanijwe. Ivyo nanone vyibonekeje kuri uyu wa gatandatu nanone nyuma yuko ari mu kwezi kwa 12 nanone mu mwaka wa 2023 ubwo ni kuri iyi tariki ya 6 Kigarama mwaka wa 2023 kuva isaha 1:30 buramatari w'intare ya Ngozi agendera ubuzi butandukanye bwa leta. Isaha 1:30 Desire Minani buramatari w'intare ya Ngozi yari ku biro vya sentare nkuru yisubiramwo hari hatonze abakozi bagira babiri kuri 16 basanzwe bahakorera. Kuri parake nanone nkuru y'igihugu ya Ngozi hari hatonze abakozi babiri kuri 15 bahakorera. Mu gihe nanone muri mituweli hari isaha nanone 1:40 buramatari yasanze ku bakozi 28 hariko harakorera nanone hatonze abakozi bashika 25. Babiri nanone muri ivyo vyose bikavurwa yuko bari muri konji. Umwe ni we yasivye canke nanone bikavurwa yuko yatevye gushika ku kazi. Kuri sentare nkuru y'igihugu hatonze abakozi ibice 75 mu gihe nanone kuri parake nanone hatonze abakozi ibice 80%. kandi rero umuyobozi wabo niho yarari. Kuri Onatel na Posta abakozi bose bahakorera batonze kiretse abari mu karuhuko abari muri iyo konji. Bikavurwa yuko buramatari Desire Minani buramatari ati nta myidogo nanone nari bwumve, ariko abadatonda nanone ku kazi babadandarije. Nanone biravugwa yuko ibi vyose ari vyo biriko biratuma mu gihugu cy'u Burundi atangingo nimwe iriko irafatwa kandi ishirwe mu ngiro. Desire Minani akaba yamenyesheje ko nanone abamenyesha makuru bari bamuherekeje muri ubwo bugendura nanone uko akazi ka leta gakorwa ko yimirije kugendera n'ibindi bisata bitandukanye harimo n'igisata cindero kugira ngo harabwe neza uko batonda ku kazi. Reka rero tubandanye amakuru yacu tuyigarukire ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Twabwiye mu mfunyo yuko buramatari w'intara ya Muramvya gushika ubu ngubu yitavye mu biro vy'umukuru w'igihugu na cane ku idosiye ariko arabazwa na cane kwisigura kubijanye nuko uyu mugwi mushasha wibonekeje muri iyo ntara. Bikavurwa yuko abasirikari 8 aribo
kuri ubu ngubu rero bafashe ingingo ikomeye cyane yo kwiyongora mu gisirikare cy'u Burundi, bamwe bamwe bakaba bariko baraheba igisoda cy'u Burundi bakishira muri aka kagwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyari ku murongo w'ivyigwa rero mu nama umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagiranye na buramatari w'intara ya Muramvya, yashikirije amajambo akomeye cyane avuga yuko bakwiye kongereza umutekano na cyane bakaja baradoma ko urutoki abo baba bariko barakwiragiza ibijanye n'amakuru yuko hari igisirikare kiba kiriko kiyikora ku karwi k'umukuru w'igihugu, na cyane ko biboneka yuko abasirikare b'u Burundi bariko baraheba igisirikare cy'u Burundi. Ivyo rero amakuru akomeye cyane yije kudushikira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yagirana umubonano na buramatari w'intara ya Muramvya. Ivyari ku murongo w'ivyigwa kwa rukureba ukungene ibintu vyose biriko biribonekeza mu gihugu cy'u Burundi na cyane mu ntara ya Muramvya. Harumvikanye yuko kugenekerezo ryejo haheze no mu gihe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari nga mu gihugu cyacu Burundi, harabonetse impapuro zakwiragijwe muri Muramvya na cyane zivuga yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye. Bikavurwa yuko rero gushika ubu ngubu hari kampu imwe mu z'igisoda cy'u Burundi yari herereye muri iyo ntara, bivugwa yuko yaba yatangaje ibintu bikomeye cyane. Iyo kampu rero ikaba irimwo abajenerali bakomakomeye n'abasirikari bamwe bagiye baheba igisoda cy'u Burundi bakinjirira muri iyo kambi. Bikaba bivurwa rero yuko iyo kambi yoba yagerageje gutegura umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, na cyane yuko bitari bimenyerewe yuko bahari akandi kagwi mu gihugu cy'u Burundi kaba kariko karashaka gutembagaza ubutegetsi, kuko hari hamenyerewe akarwi ka General Prime Niyongabo afashanya n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika. Kuva umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagirana umubonano na mugenzi we Felix Tshisekedi, amakuru akomeye cyane yaje kudushikira nuko guhera ubwo igisirikare cy'u Burundi gushika ubu ngubu batari ko baravuga rumwe, na cyane yuko buri musirikare wese ariko yumviriza yuko akwiriye gutembagaza ubutegetsi no kwikura ko intwaro y'agahotoro. Ivyo vyose rero bikaba vyashikirijwe n'umusoda kuri ubu ngubu apfungiwe mu iperereza, na cyane bivurwa yuko yapfunzwe nyuma yuko yari yahawe agahusana none ko kugendera abaryango biwe uwo musoda. Bikaba bivurwa yuko aturuka muri iyi kambi. Yafashwe rero nyuma y'amakuru yatanzwe n'abenegihugu batandukanye, nyuma yo kumviriza umugambi ukomeye cyane no kuraba ibijanye na za mpapuro zakwiragijwe zitariko umukono. Amasoko yacu rero yemeza aya makuru nanone ibiriko birabanga mu gihugu cacu cy'u Burundi, bikamunyuma zuko kuri rigenekerezo rya 6 kigera mu mwaka wa 2023 ariho intumwa nanone yo mu gihugu gitererera uyu mugwi mushasha, bivuga yuko warahiriye gutembagaza ubutegetsi, na cyane yuko uhejeje gutangaza yuko umwanya mutoyi uraba ufashe igisagara ca Bujumbura n'umugwa mukuru wa politiki Igitega. Amakuru rero akomeye cyane yaje kudushikira, turaza kuyagaruka mu buryo bw'idonido, bikamunyuma zuko agashavu kariko karaniga mu bihangange bitandukanye. Iyo mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika we n'igihanganye umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo, nyuma yo kumviriza yuko ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi vyose bitandukanye. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika, murazi yuko gushika ubu ngubu ari we Somambike w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umwanya n'umwanya bivurwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kumviriza inkuru y'umubabaro, bivugwa yuko yoba atembagajwe. Ikudeta rero igaca itangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Gusa gushika ubu ngubu biracagoranye, na cyane yuko kumvikana hagati y'abasirikare b'u Burundi biracagoranye cyane, na cyane ko bamwe bumva ari bo botwara igihugu cy'u Burundi. Ibiriko birabanga mu gihugu cyacu Burundi rero birateye ubwoba, na cyane ko bica vyumvikana yuko abasirikare bamwe bariko barajabuka igisoda, bamwe abari kubandanya bajabuka urubibe bava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bigashikirizwa n'umwe mu basirikare nanone yaturungikiye amakuru, gusa nanone atashimye kuvuga imyidondoro yiwe ku mvo z'umutekano wiwe. N'amakuru rero turi buze kugaruka ku buryo bw'idonido, bikamunyuma zuko ibiriko birakorwa ngaho mu gihugu cacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Reka nsubire rero ndagukengurukije cyane inshuti munywanyi kuri we turiko turabana muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mu kanya bamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatohoza, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru n'ayandi avurwa irya nino mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ndabibutse yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira
Igihugu c'u Burundi kiri mu muyabira nyuma y'uko duhejeje kuronka amakuru avuga ku mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko rero twahora tubibashikiriza tubitambutsa kuri moresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira n'amakuru ateye ubwoba tugira ngo tuze kugaruka ko ndabaye ikaze rero mu yandi makuru yacu aza ntibuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iteka umunezero nibyo tubifuriza. Iyi ni Burundi News TV.